Antikristo yoragwanya b'inshuti yanyu ndarura umwanya ariko ngenda basabe badushirije korani nyene bahejeje gusoma mwenye kiti tusabe ijya barwani nyene bahejeje gusoma kuko cyane ngira nsome nibavye barakuye mu gikoni cy'ubu mu cyabo cy'iwanje sawa nigaye nyene rero nshaka babone ko yenda gusoma rukuri tora barwanire aje nyene haje gusoma haja nyene 27 inani na kabiri narishatse neza ko icyo mfite aricyo kimwe soma honyene haja haje gusoma ko cyo uratega amatwi utega amatwi hano haje gusoma honyene urakoze umurongo mwiza cyane haravuga ngo uyo murongo ugira umarizi cigwa nyine murongo haje gusoma honyene tani byanditswe na itapokaribia kutimia ahadi ya Mwenyezi Mungu ngoni hagerege gisezerano ry'Imana kuileta saa ya kiyama ku munsi w'imperuka na kuwateremshia makafiri adhabu Imani kadhalika bahakanye igihano Mwenyezi Mungu ati Imana atawatolea watu mnyama kwenye ardhi ndugu Imana Allah ya Waislamu bizobazana igikoko kivuye mwisi atakayewaambia miongoni mwa atakayosema icyo gikoko kizobabwira mu majambo akurikira hakika makafiri double point igikoko nico cyakivuge rero cyakiko kidati mu byukuri abanyabyaha hakika makafiri mu byukuri abanyabyaha walikuwa hawaiamini miujiza yetu yote igikoko kizovuga ngo abanyabyaha ntibigeze bemera ibitangaza byacu ibitangaza by'igikoko na bose wiwe igikoko kizovuga ngo abanyabyaha ntibigeze bemera ibitangaza byacu igikoko kiko kiravuga gahembo kirabivuga urakoze cyane gutanga uwo murongo yego haleluya amen nicyo gituma abahinga n'abari ku rweru wisamaki kugira iryohe witekesha amazi yayo yego arikiryoha neza cyane haleluya amen reka nibandanirize rero avuye ngaho yagiye asoma imprimante ibyahishura Yohana 13:14 asobanura umurongo naho nyene wakoze nguma kuri uwo murongo nyene inyigisho iri hajya nyene hasubiremwo ibyahishura Yohana yego 13:14 havuga ngo iki 13:14 haravuga ngo sani vyanditswe haravuga ngo iki kanisa ufaulu kufanya miujiza kwa Roho Mtakatifu umviriza ngo ishengero rikora ibitangaza kubera muhemu yera kora muhemu yera ishengero rikora ibitangaza bandanyaho naho ili kusudi kuamsha wa Kristo imani kugira ngo ishengero atari abakristo badumu kwizera hivyo mnyama wa pili umviriza rero wigikoko cha kabiri rero anamwiga Roho Mtakatifu kama mnyama wa kwanza alivyomwiga Yesu mtukufu ikikoko cha kabiri kizapiga muhemu yera kitapiga na muhemu yera ariko nigikora ibitangaza nk'ishengero reka ndamubaha ubwa mbere ubwiye muri Qur'ani sura 17 baravuga ko Muhammad ngo yagiye mu ijuru atavuye mu nzi wiwe ni igitangaza ariko avuga cyane igitangaza kandi kitigeze kiba yaguna jabyaho Qur'ani iravuga ngo Muhammad ukwezi yaguza turimo kangaye yo kubiri ukwezi yaguza turimo kangaye arigana ntariko arigana ibimenyetso bya mazida cyane bitigeze bibaho reka nibandanirize Yesu nashimwe cyane hanyuma reka mbadare Muhammad rero mbega Muhammad uyu mwisa mavenga siko ndamuta kumwanya ibyo ariko arigisha Muhammad wewe nyene uvuga ko wakoze iki wacanye gihonomo cyane wayicanye tori cyo gitabu Riyadu Swalihina page 135 jamari ngo hagarare hano 135 page hadithi 133 page 163 hagarara zani byanditswe havuga ngo iki 135 ya hadithi 133 changamka hadithi 163 havuga ngo iki Jabir amesema mtume amesema yavuze ngo mfano wangu ati je Muhammad akarero kanje ni mfano wenu ni kama mtu aliyewasha moto ati je mumeze nk'umuriro yicani iki umuriro Muhammad ni umuntu yicani iki yicani umuriro bandanya panzi na vipepeo ibinyugu
n'amasazi byose bagira gute kawa wanaingia bikaza birasimbira muri wa muriro ikawa inaingia humo genda naye mtu huyo uwo muntu nawe akagira gute wazee wasiingie humo komeza nami naje Muhammad washika viuno vyenu genda buhoro ngo je Muhammad meze nk'umuntu yicaniye gihonomu ndadabuza ngo ninjire musoma wano nami naje Muhammad nimewashika viuno vyenu je Muhammad mwa Waislamu mwenda wafashe ku bisoso byanyu sehemu ya kufunga ukanda aho bamari umusipi msiingie motoni kugira ngo ntimugende muri gihonomu nyinyi mnaniponyoka mkononi nabwo Waislamu kuba munyiyaka mnaniponyoka mkononi mwangu mukaza munyiyaka ngo mwitere muri gihonomu haleluya amen Muhammad ngo yacanye gihonomu Abayisilamu acha bafata ngaha nivyo batwara ngo kumutwara umuntu kumutwarira ku mano agenda ameze gucyara ku rubuda kwa hasi ngo bagumana ramo bamwiyaka Muhammad bitere muri gihonomu nukuri ko Muhammad ari antikristo siramo ya hadisi y'igihumbi n'amajana 855 alolu wal marjan kurasa 1094 jenda shakani agaruka gusigura Masihi Dajjal na Allah aduga kuri hadisi umuntu azi kwandika yandike hadisi 1855 changamka hadisi 1855 baravuga zani vyanditswe ijambo ry'umutwe ritangure ijambo ry'umutwe ndaritangura ego avuga ngo iki 1855 ubundi barakorera rahaza peponi pasha 29 1855 avuga ngo iki ariko hari nyegeza ariko ndashika nabarakorera rahaza peponi nawe haravuga ngo iki mlango unaomuelezea Dajjali na sifa yake na aliye pamoja na umviriza ahantu jesha kabisa mukoresha ubwenge ngo ni ikigabane kivuga Masihi Dajjal ari wa antikristo na mugenzi we bari kumwe nimba umugenzi we bari kumwe turatakwa neza twasanga ari Allah ari kumwe nande na Masihi Dajjal soma hadisi rero hadisi iravuga ngo siko ndasigura koresha abantu murazi Kiswahili kama chibito kinazika mu Kiswahili siko ndasigura soma icyanditswe hadisi ya Anas amesema Anas yavuze ngo iki ngo Muhammad yavuze ngo iki amesema yavuze ngo hakuna mtume aliyetumwa isipokuwa amewahadharisha watu wake na mwenye jicho moja mrongo bandanya eleweni kuwa yeye ana jicho moja huyo antikristo ya Masihi Dajjal afsijisho rimwe Masihi Dajjal ana jicho moja manuka na hakika bwana wenu ati mu byukuri Imana yanyu cyane bwana wenu hana jicho moja wana afisa rimwe gusa kati ya macho yake hagati ya maso yiwe pameandikwa neno kafiri handitse ijambo kafiri uri kwatubwira ngo hagati ya maso yiwe ni Masihi Dajjal uyu handitse yatubwira ngo Masihi Dajjal afsijisho rimwe woga ngo hagati ya maso yiwe kutafsijisho rimwe ngo bwana wenu sasa ana macho zaidi ya jicho limoja kati ya macho yake pameandikwa neno kafiri hapo shakameza kombe ya Masihi Dajjal ndio bwana wenu haleluya amen raha za peponi paja 29 changamka raha za peponi ego umunyenga wo mwijuru hapa wiki haravuga ngo iki tumetumia jina Yesu umviriza kuja mbona kwa abantu ari antikristo iki gitabo kiravuze ngo ni cy'Abayisilamu kivuze ngo Islamu dukoresha izina Yesu ili wapate kutanabahi kugira ngo tubashobore kwiyumvira tubikwegereko lakini jina lake ni Isa mwana wa Maryam ariko mu by'ukuri izina ryiwe si Yesu ni Isa mwene Mariya bisobanuye ko batakuza bakaduhenda ngo Yesu baramwizera igitabo kitubwiye ngo dukoresha iryo zina kugira ngo tubikwegereko ngo mugabo mu by'ukuri twebwe twizera ni Isa mwene Mariya bisobanuye ngo Yesu bizera bo bavuga si Yesu twebwe tugira gute twizera Abayisilamu ni antikristo Mwami Yesu aramugisha izina ry'Imana ry'icubahiro kijya mukagikurayo munyekiti muzane naam ikigo kiriko kiragenda neza cyane kuafisa amatwi n'imishaha yo gutanganura nkuko nabibabwiye gushira ku rutabo moja kwa moja Haji Idrisa agaruka iminota yiwe 10 akosore nk'umwigisha yavyigiye afise impamya bushobozi erega hariho n'abigisha bamwe bita baki si wenyine babita ni ubazi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuh reka mera hereje si sawa kuko umwanya ni muto ariko isomera abantu kababwira ingene cya gitabo cyanditse
Unakoresha izina Yesu ngo bagire gute? Soma inyandiko mwari muhereje. Niko inasema hivi. Nenda kuzimiza abantu nyimba rivyo ukeneye bingingira guhere mu rushengero. Je namba ndababwira. Soma inyandiko. Inasema hivi. Mathalani akarorero Nabii Isa amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake. Ambaye hawa wanaojiita Wakristo. Simya mubyita niwe Imana yabisa Wakristo. Bandahanya wanamuita Yesu. Mumwita Yesu Alikuwa Muislamu. Kwanza Yesu alikuwa Muislamu. Sisi tunatumia Yesu ili mjue kama ndo Isa na ndo maana yake. Hata alisoma. Ndio ngora niliye. Kandi Yesu ariwe Isa alikuwa Muislamu. Ariko kugira abakristo batahure ko ari uyo tumwita Yesu kuko bamwita kuko ni mwene Mariya. Gira abantu kuri. Hari ibindi bintu kera babwira baguhe ugapana kubesha gutyo. Acharaje mu byashiro Yohana 10:14 aza gusigura icyo gikoko Yoshua cyengiro nakwigisha ndazi kibatabyutse muri Bibiliya yawe. Ibyashiro Yohana 17 umurongo wa mbere abakristo babyigishwa wallahi ndarahiye na mukristo arasigurwa bino bintu. Soma inyandiko Ufunuo wa Yohana 17 uanze na mstari wa kwanza. Inasema hivi umurongo kwanza akaja mmoja wa wale malaika 7 hazwe ngo uri malaika 7 wenye vile vitasa 7 afise zanzavya 7 akanena nami avugana nanje arambarira akisema njoo huku ngwino nitakuonyesha hukumu ya yule mahaba mkuu wale ku rubanza rukiriwe wa mumaraya mukuru akatia juu ya maji mengi yicaye hejuru y'amazi menshi ambaye wafalme wa nchi abami bose bo mwisi wamezini naye basambana nawe. Rindira tugende kumenya cya gikoko kija gutegura inzira ya Antikristo. Tuba tugira abantu kuri icyo gikoko ni giki, uyu murongo usigurwa ngwiki. Reka nibariza abasenyeri bo bene byo aho nyene uwo murongo tubusigure. Iki gikoko kwanza ninde? Cyacitse maraya mukuru cyaje mu isi kuzimiza abantu ninde? Soma. Anasema hivi kahaba mkuu uyu maraya mukuru ni Rumi, ni Roma, mfano wa mji wa shetani. Mfano wa mji wa nani? Wa shetani. Roma n'umugwa w'Abayisilamu n'umugwa w'Abakristo. Cya gikoko gikuru kizoza kuzimiza abantu kizozana naye Roma. Bivuzwe muri Bibiri kandi ya Katolika umji wa shetani. Aho nyera 16:10 babwira abantu kuri banyabuzimiza abantu. Munyama huyo ni mfano wa adui, ni mfano wa adui wa Mungu hapa duniani. Iki gikoko kiriko kiravugwa ni ingereranyo y'umwasi w'Imana ngaha mwisi. Bandanya wafalme hawa ni wafalme wa Paradhi waliotisha daima ya ufalme wa Warumi. Abo muri abantu bagiye barongora inganji y'Uburoma ni abo nico gikoko gikuru umwasi w'Imana ukomokiro Roma. Bandanya nyene 10 nyarutsa 16:13 hapo 16:13 inasema hivi nikiona roho 3 za uchafu. Nikaona roho 3 za uchafu. Sukiriza kwanza. Mboni mwemu 3 z'umwanda. Ni bande basenye Imana mu butatu? Makafiri yao. Kuni mwemu ya data, hari ni y'umwana ni ya mwemu yera. Hizi ni peni ni roho chafu. Ababyeme Abasilamu ni mwebwe. Abantu bariko bategura inzira ya Antikristo. Soma inyandiko zilizofatana baraziteranije bazigira Imana imwe rudende. Si sawa? Bandanya zilitoka katika kinywa cha yule joka zavuye izo mpamvu mu kanwa ka ya nzoka ari wa Ibilisi. Abasenga Imana mu butatu ni twebwe n'aba. Kumva ni mwami komoka kwa Shetani. Cyakiyoka gikuru urabapagani mubyemere. Reka murokora abantu cyo kubahenda. Komeza. Na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo no mu kanwa ka ya ntumwa y'ikinyo. Yani zo mpamvu 3 z'ubucafu ziva muri cya kiyoka cy'igikoko ariyo yanzoka Shetani n'intumwa yabo y'ikinyo. Iyo ntumwa murayizi Abikorino ba mbere ba 2:12 Kongera kamwe arimo bwira abantu kuri
nyarutsa abikorano ba kabiri 12 umurongo w'indwi 12 umurongo w'indwi yego aragira ati aragira ati agira gwiki kandi kugira ngo nawe gutegwa hejuru birenze urugero ngo kugira ngo nawe gutegwa kwishira hejuru birenze urugero ndetse nuko nayishirwe birushiriza kuba bihambaye yego nico cyatumye mpabwa igisata mu mubiri intumwa ya Satani huyo ndiye nabii wa uongo aliwa Paulo njari kuja kufundisha hawa Wakristo wote imani kwa sababu alikuwa ni mpagani n'ubukristo yatanguje n'ubupagani nyene ivyakozwe n'intumwa 12 hiyo Biblia hiyo fanya haraka bari mu pagani ni mupagani w'abayisilamu baraje gutuzuguya so nyandiko nyarusa mwarimu matendo ya mitume inama iratanguye biracanganye uyu no muzi Muhammad nta urimo kabisa ipo marezo 12:25 umuntu wa mbere atanguje ubukristo ari Paulo muri Antiokia niwe muntu wa mbere gutanguza ubukristo sasa ubukristo bumeze gute soma inyandiko turako abakozi ba Masihi Dajjal nasema hivi abakristo maana yake sobanuro yabo wafuasi wa Kristo siko biyita ko bakurikiye Kristo sabanyene none bandanya hilo ni jina la kupanga kwa waliotumia wapagani wa Antiokia. Hilo ni jina la kupangwa waliolitumia mapagani wa Antiokia. Ya uvuze ngo umukristo uvuze ko umupagani wo muri Antiokia. Ya ni izina ryapanzwe n'abapagani ari babanyene baje gutegura inzira ya Masihi Dajjal ari antikristo reka nirire umunyenga acagenda muri Aroro Marjani page 1094 urabona aho ziyaja ngo mugahanga ka Allah ngo Allah ntagisho rimwe afise ngo mugahanga ngo handitse ijambo kafi yani na provitation y'uziga Yoshua uri professeur asoni soma inyandiko Isa unwagerayo Aroro Marjani 1094 1094 1094 iragira iti ihadisi y'igihumbi n'amajana 855 hadithi ya Anasi ati hadithi iva kuri Anasi amesema mtume yaravuze intumwa y'Imana amesema hakuna mtume aliyetumwa isipokuwa ati nta ntumwa y'Imana nimwe yatumwe amewahadharisha watu wake itaje kugabisha abantu bayo na wenye jicho moja murongo n'uwo afise ijisho rimwe murongo bivuze gute Eleweni atahura ko kuwa yeye ana jicho moja uyo rero waje kugabisha abantu rero Masihi Dajjal antikristo afise ijisho rimwe na hakika Bwana yenu ati n'Imana yanyu hana jicho moja Imana yacu nta jisho rimwe ifise harakaburungu inkuru irasuye gutangura isigura umwe wa mbere ubu ni kijuju raje no kwishuri soma inyandiko unaendelea kati ya macho yake watanguye kuvuga inkuru ninde Masihi Dajjal Allah yagize kabiri watanguye ku nkuru Masihi Dajjal harakaburungu iyo watanguye kaburungu inkuru itanguye bushasha ivuga ko kimwe ca mbere ne soma inyandiko yaye ngenda kuyige nige provision kati ya macho yake hii Dajjal karasigurwa pameandikwa neno kafiri handitse n'ijambo kafiri ninachituma hadithi tashi usomye imwe gusa utayimaze utahuri byarivyo ijisho rimwe rirahumye irindi rirakanura hagati y'iri rihumye n'irikanura handitse ijambo kafiri none Allah akwarwe ko mutume yazanye ibivuye kwa Gabriel yari gutanga abandi kafiri byavuye iwe haba aho nakiri ibi ni bitabo by'abasilamu takbir Allahu akbar jana basiguriye Masihi Dajjal azodaje kuzimiza abantu mu minsi y'imperuka niko twababwiye rero abakozi bibo twamaze kubona ko abakristo n'izina ryabo bitwa muri imani yabo ni ry'abapagani bo muri Antiokia abakozi ba Masihi Dajjal umugwa mukuru w'ubukristo waza twumvise ko ari umuji wa Shetani ariwe Roma ariwe mumarayo mukuru abandi bose bakusi basambanye nawe gusambana nawe nukugendera ku nyigisho ziwe nko kurusura agenda Roma ahakorewe ubutatu bw'ibihemu zitatu zihumaye ngo mwe munyera ako mwaza turabacinga rero twarabamenye takbir Allahu akbar naam turabandanye gikorana ndabona caryoshe ariko yigisha ku ruhande rw'abayisilamu Idrisa nyene
azatumbeza ikibazo hariya kwa Yoshua iminota yiwe 3 hama nawe araza kumwishura iminota indwi Idrissa araza kugaruka iminota 5 avuge yuko yishuwe nuko atishuwe dukoreshe umwanya ikibazo iminota 3 kwishurwa iminota 7 kuvuga ko wishuwe cyangwa utishuwe iminota 5 naam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kugira ngo tumenye antikristo hari n'igiharo tutaraza ko majana 366 sindakiza utegereza amatwi ikibazo ngira kubaza uko ndabise icyo nteka 17 ibyashiriwe Yohana ibyashiriwe Yohana 17 hazimwe muri ba marayika indwi bari bafise zanza byandwi avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka izocirwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi uyo abami bo ku isi basambana nawe ababa ku isi bakaborerwa vino y'ubusambanyi bwiwe nibwo busambanyi bwiwe ajana mu bugaragwa ndi muri mpwemu soma neza Isa ndi muri mpwemu mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cyuzuye amazina y'amarogotano gifise imitwe indwi n'amahembe 10 uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami kandi uwo mugore ngo yambaye impuzu y'inyambarabami niyagahama yari yisakaye izahabu uwo mugore ngo yari yisakaye inzahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini gezaho ikibazo canje kugira ngo dutahure abariko barategura inzira amasindajare zomye muri byashiro Yohana 17 guhera rimwe ni kugaza ku murongo w'icumi icyo gikoko ninde uwo maraya mukuru ninde abo basambanye n'uwo maraya ni bande uwo yambaye impuzu y'imbarabami ninde iryo zina ryanditse ko niri kaziri ntundawe ndafise igituba yahagize ubwoba oya wisubuti barabiri salam Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Arabizi kaziri ndamwende. Haleluya. Izajuma yavyicubahiro. Imana ishimwe remeye ko tugize gute? Ko tubizi. Ko tubizi reka bakwishureshe. Reka bakwishure umwigisha kwishura n'iminota 7. Haleluya. Ikibazo aze kubaza agerageze kuza kubaza ikibazo cyo kubidusenurira ko yuko ari twebwe aba antikristo sawa kandi twamaze gutanga inyigisho zerekana yuko aba antikristo ari abayisilamu we ariko arabaza ngo icyo gito muze kuvuga ngo ninde wenyene ubyo yicanganije yatuje yuko icyo gito ko ari inde ari Paulo niwe wabivuze wacukibagiye niwe yabivuze wowe wasuzukiye ubwawe yuko icyo gitego ari inde ari Paulo ku mvugo yawe umwigisha yari ngaho tugiye yuko icyo gitego ari inde Muhammad yavuze yuko ari inde ari umukwe wa Muhammad ahubwo basomera umurongo tusubiremo ko yakikwaje igikoko ngo ni inde soma yakikwaje igikoko yakitubaze 27:42 ndio ubaye kugira ngo yange uwo muswahaba wa Muhammad yatubwiye ko ari Paulo atabaye ko niwe Paulo ari we ntuma ya Satani aje mu bikorano bakabiri 11 ku murongo w'indwi haravuga ngo mbega icyo gikoko ninde Imam Abdullah Jafar Asadik amesema yavuze ngo iki siku moja Mtume salama igihe kimwe Muhammad alimkuta Imam Ali yasanze umuimamu yitwa Ali bin Abi Talib amelala msikitini yari yijamye mu musigiti kichwa chake umutwe wiwe kichwa chake ameweka juu ya gao la mchanga. Yalise kwenye kumusenyi. Mtume akamtikisa kwa miguu yake. Muhammad atamunigaza ku maguru yiwe. Akasema, akaravuga ati, amka mnyama wa ardhi. Ati juka wagikoko wacha mu kuzimu. Juka wagikoko
nico yakubajije nico yambajije ico gikoko rero ni ari we nawe wavuze ngo ni Pawulo ntabwo ari Pawulo ni ari hanyuma umuvugisha w'ikinyoma nawe cyane n'uwo maraya n'abantu bose banka inyigisho z'urufatiro ari gonde ari we Yesu Kristo kuko umumaraya cyane umusambanyi n'umugore cyane umugabo aba yubatse urugo rwiwe akagenda gusambana hanze uwo ni witwa umumaraya sawa kubw'ibyo inyigisho z'ukuri z'urufatiro zatweretse neza yuko umuntu wese ahakana ko Yesu ari umwana w'Imana uwo ninde ni antikristo byumvikana yuko uyo muntu yagiye ahandi hantu kubakirako ni ukuvuga yagiye kugira ubusambanyi n'umumaraya yes hapo vipi Waislamu wasema hapo vipi bariko bariyarisha mu bitabo kubw'ibyo ahanamiro nta kintu mbona nyamukubaza ni kubaza ngaha kubw'ibyo ni ngombwa yaho utahura kandi bagerageza kuvuga ngo ntwazana ngo ibyasiza sosanisisi twabyihojeje kuko sicyo kigwa naho uzobikenera twitayari mugira ikibazo ngo turiko turaguma ngaha ku kibazo kivuga kiti hagati y'abayisilamu n'abakristo ni bande ari ba antikristo basi kubw'ibyo rero ikigo cyamaze kurangira ni ngombwa yuko muza ko kubona ko abakristo bamaze kwigisha reka gari kwiyoja dawe kandi bagerageze kuza gufuta kandi atarizo ihadisi igihumbi anuwane marijani ndayisubiramo ihadisi igihumbi itapfa kugihumbi na 94 ihadisi igihumbi n'amajana 855 subirani haravuga ngo avuga iki ihadisi itapfa kugihumbi n'amajana 94 igihumbi na 94 n'amajana 855 ihadisi igihumbi n'amajana haravuga ngo avuga iki ihadisi igihumbi n'amajana 855 ndio haravuga ngo igihumbi n'amajana 855 ndio nahageze mwarimu haravuga ngo avuga iki igihumbi n'amajana 855 haravuga murahasika n'amajana 55 haravuga ijambo ry'umutwe unaeleza Dajjali na sifa yake na aliye pamoja naye mjango waekana Dajjali cyane ati Kristo nuwo bari kumwe mugenziwe aha amesema Muhammad yavuze mu kirero amesema mtume Muhammad yavuze yuko hakuna mtume aliyetumwa isipokuwa amewahadharisha watu wake na mwenyekisho mmoja mlongo nta ntumwa n'imwe yigeze itumwa kiretse yuko yagiye igabisha abantu niyo antikristo afite ijisho rimwe nabo irindi jisho rimwe rihumye ibyo bikura antikristo ni kiremwa gifite ijisho rimwe bandanya ni mutahure rero ko yeye ana jicho moja yuko antikristo afite ijisho rimwe na hakika Bwana wenu by'ukuri rero Imana yanyu hana jicho moja ntabwo ifite ijisho rimwe kati ya macho yake none gaye antikristo afite ijisho rimwe hanyuma Imana y'Abayisilamu ifite ijisho rimwe ifite ijisho rirenga rimwe bandanya kati ya macho yake hagati y'amaso y'iyo Mana Allah pameandikwa neno kafiri handitsemo ijambo kafiri nyaba hagati y'Imana y'Abayisilamu ariyo handitsemo ijambo kafiri byogenda gute kuri ijisho rimwe abari bavuye ko handitsemo ijambo kafiri hagati ngo ni hagati y'amaso yiwe kandi ari rimwe ngo ni hagati y'amaso yiwe kandi ari Kristo kandi ari ijisho rimwe ibyo byo bavuga ku jisho ry'iwe iyo tuvuga ku jisho rye twari kugutahura kandi badubwiye ngo Imana yabona isa n'ikintu nakiye kumbi irafise amaso kubw'ibyo Bayisilamu ni ngombwa muvavanure rero uhita murongo wa 6 byose hana 10 ku murongo w'igikubanda na hepfo uwo mumarika aravuga n'uwo muntu bijya byose byamuzwe hajya biriko biraranga mwebwe baki Bayisilamu kubera iki mwaretse Imana y'ukuri muca kugenda gusenga nde antikristo kandi kimenyetso cyamaze kubashira ku munzane umuntu wese umubeshi kwese arinde ari umwana w'Imana uno yakala ko Yesu ari umwana w'Imana ni Imana data none nimba tameze maje gusambana icyo gikoko ni ari namwe murabana gusambana minota yiwe cyane avuge ko yishuye no katesho
weshika ku munsi w'imperuka ivyo niyo kubaka kubivugira imbere y'abakristo kabisa wallahi ndaraye izina ry'Imana ubu busobanuro bw'uno murongo nabwo basigurira abakristo ni n'abapasitori n'abapadiri bashaka kuwusigura ntamureka bawusigure nta nimero zigara mu rushengero kubera iki icyo gikoko ni ikihe 13:17 aho nyene byashiriwe Yohana haragira ati mbere hara 18 byatunyarutse ndiyo aho niho ubwenge buzoserukira bashu ubwenge buraha kugira tumenye abakurikira masiga jace bategura inzira yiwe ubwenge buraha nyene ufise ubwenge ne haruri igitigire c'ico gikoko ufise ubwenge catangura guharura igitigire c'ico gikoko igitigire c'umuntu ico ni igitigire c'umuntu igitigire caco na majana 6 na 60 na 66 ibyo uzobisanga ku ngofero y'abasenyeri byanditse mu rurimi rusigura ngo Vicarius Filide ni 666 ubu niwe boss yaje gutegurira iki isi umuvumo kubera kimeze uko reka tubarize igitabo cy'intumwa y'abadivantiste twere n'abayiti paje y'111 wumvirize icyo gikoko ninde soma inyandiko paje y'111 yarutsa paje y'111 haragira ati yego narigeze kuvuga aho hambere hahise ko papa ari cyariho cya Kristo papa w'Iroma ngo ari cyariho cya Kristo rero ndababwiye ko papa rero ndababwiye yuko papa ibyo bitabo by'abakristo ari iki ari mukeba w'umwami wacu ari mukeba w'umwami Yesu intumwa y'umugwanizi kandi papa ngo ni intumwa ya Satani ubu niwe yaje gutegurira inzira masidaja avuye ngaho ndamubaza cya gikoko rero tugenda agiye mu Desho Yohana 11 isobanuro y'uwo murongo icyo gikoko ninde banyaharaka kahaba mukuru uwo mumara mukuru ni Roma mufano wa mji wa shetani Islamu takibir Allahu akbar Roma ngo ni mji wande wa shetani abo nyene 16:10 maherezo y'uwo murongo munyama icyo gikoko rero ni Roma nagira ni maka ni Roma aho nyene mwari mfano wa dubu wa Mungu hapa duniani adui wa Mungu hapa duniani ni nani Roma aho nyene mwarimu 12:17 aho nyene musobanuro 12:17 haragira ati wichi wadishikao amri za Mungu hao ni wa Kristo waaminifu mnyama wa bahari ni utawala wa Warumi ati ubwo bwami bw'Abaroma niko bwayoboye isi bandanya mwari mnyama huyo icyo gikoko upata nguvu yake kwa shetani akuri nguvu ziwe kwa shetani nawe bose twumvise ngo ni mumuji wiro pana gukwira nyama wingine huyo icyo gikoko kigira kabiri witwa baadaye nabii wa uongo ati waniwe ntumwa y'umubashi w'ikinyoma rwe ibyo ari mu bisiguro wabaye nabyo mu siguro ndarahiye iyo ni Bibiliya yaba ariko sawa turabana ya mwarimu 14 aho nyene 14 ire bivuga ati ibuka iki unajisi hapa ni uzinifu unajisi ubwo busambanyi bwavuzwe wo mwanda ubwo busambanyi muri zo bwaribwo uzinifu katika Biblia mara nyingi ni mfano wa kugeukia ibada za sanamu aho nyene bandanya gatoya urabandanya wagahabu ni mfano wa hasira ya Mungu atuja mpinyo banwa ni iki ni asira ya Mungu nicho kibuzosanga wakira munywe mwese ni kanisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho hingo ni asira ya nani ya Mungu bandanya Rumi iliwaingiza mataifa mengi chini ya hasira ya Bwana arumva Abaroma ubutegetsi bw'Abaroma bwashize isi yose mu ishavu ry'iki ry'Imana
ubwo ariko bupagani bwanyu gutegura inzira antikristo sindaheza mwarimu ibada y'amasanamu iboneka hehe ibyizigiro bihambaye paji ya 33 fanya haraka iravuga mwarimu ivuga gwiki kwiherezo abakristo benshi baretse urugero rw'amategeko y'idini bararetse urugero rw'amategeko y'idini bagira amasezerano mwamwe hagati y'idini rya gikristo n'iry'ubupagani kumerasha naho abasenga ibishusho bishimagiza abasenga ibishusho byose barishimagiza heko barahindutse bafatanye n'ishengero komerasha igereza babandi basenga ibishusho n'abakristo nibo bariko bategura inzira ya Masihi Dajjal kandi ca gikoko na wa mumaraya na ca gihugu twumvise ivyari twakimenye urumva rose guhenda abantu cyo wiruka kwa ari wa nakirondera mu basiramu kiri mu bakirisi sawa yego cyarindiri ubu rero tugeze mu mwanya w'ikibazo ku ruhande rw'abakristo ikibazo kibazwa mu minota 3 mwenyekiti punguza akina majahidina na matazumini Jizikiro bihambaye kajya jizikiro bihambaye ngo papa n'icaro cya Satani ntazo ariko arabivuga bazwe mu gahe padija na gatandatu cyangwa mu kafi jizikiro bihambaye ikigabane cya munani haravuga ngo iki Ruseri arengutwa imbere y'intahe womwe byariko birabera imbere y'ubucamanza barabacamanza bariko baravyagiriza Yesu nashimwe cyane wowe utavuga ngo barabakizo kandi bari imbere ya sentare haleluya reka nibaze ikibazo canje hanyuma ndangize Aruru wa Marjani paji ya Swatani 6 hadithi 108 haravuga ngo nyumvirize mwakunda kwiye ibibazo byanje Kumije Muhammad yavuze nabibonye cyo nahiga yejo Muhammad yavuze ngo iki kisha nikamona mtu nyuma yake Muhammad sinabonye umuntu ari nyuma yiwe nywele zake zimejifunga na mno ati yabonye imishatsi yiwe yarifunze hana jicho la kuliani yafi jisho rimwe ry'iburyo ntajyari rihari anafanana mno na aliyemuona na Ibni Katwan ati yasa nuogeze kwa Ibni Katwan mikono yake asa maboko yiwe ameweka juu ya mabega yashyize hejuru y'ibitugu ya mtu fulani anatufu Al-Kaaba yabishyize hejuru ariko arazunguka Al-Kaaba Muhammad avuga ko yabonye umuntu ariko arazunguka Al-Kaaba afite ijisho rimwe iry'uburyo ntagize gute atafise bandanye uwo muntu ninde nikauliza huyu ni nani none ninde nikajibiwa andishugwa Masihi Dajjal Yesu ashimwe Muhammad ngo yabonye antikristo yagiye kugira hija Imaka ariko arazunguka umuzigiti w'Imaka ibyo bayishyamba bagira bakagira towa nimba Masihi Dajjal agenda Imaka kugira hija ku muzigiti w'Imaka abagenzi bo bagenda Imaka n'abakristo cyane n'abayisilamu haleluya izina ry'Imana ry'icubahiro daniyo mikrofone akabazo kaasha akambere ngakajya none baranyongeye nakandi numengiwe ndijari ni mtu wangu naam dusabe Amidu aze ishuri kibazo bamubajije ngaha iminota 7 ngira ngo yacumvise nk'umwarimu bavuga arimo akumva kabiri canke gatatu azabishuye kwico kibazo bamubajije naam Mwalimu Idrisa turamaiki iyo hadithi nyingine yasungwa ndisome inasema hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhu kutoka kwa mtume amesema nilimuona Musa katika usiku wa Isra ndiyo pelekwa kweli naye ni mtu mrefu mwenye nywele za hudhurungi ndiyo zimejikunja kama mtu wa shanua na nilimuona Isa naye ni mtu wa mastani maumbo anayeelekea kwenye wekundu na weupe ndiyo naye nywele zilizonyoka na nimeona Maliki mushika funguo za motoni ndiyo na Dajjali ati none naciembona kandi Maliki n'umumarayika afite imfunguzo z'uziki z'umuriro nonge kandi nderekwa na Dajjali na Antikristo mbega yabweretse yari mu nzozi ariko arerekwa acamubona Dajjali kuri Al-Kaaba kubera ikiraro yageze Al-Kaaba Dajjali azoza gutakaza abagororo gutakaza abagororo
abahari nabo badakorondera abagororotsi nabo bari maka barimu. Niyo mpamvu Yesu mwere Mariya niwe azogwana ingwano ya nyuma na Antikristo. Mbega bizogenda gute? Qur'ani yonyene 6:1 gatandatu Qur'ani ndiyo ntabwo kabisa yakwiye ko Yesu azabirangiza. napa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwangu. Muhammad ati ndarahiye kuri wa wundi umusha wanje uri mu maboko yiwe, Kwa hakika eti mu by'ukuri atateremka kwenu Isa bin Maryam, azomanuka kuri mwebwe Yesu mwene Mariya. kwa hakika atateremka kwenu Isa mwana wa Maryam kwa hukumu yenye uadilifu. Azobaje guca urubanza mu bugorotsi, Atavunja misaraba, imisaraba iri ku masengero, atavunja misaraba, ndiyo atavua nguruwe, ibigurabanya by'imigombanyo byose azobyica, ataondoa kodi, yani atakubali kodi kutoka kwa makafiri, ndiyo bali itakuwa ni moja kati ya mawili aho rero hazoba ari ikintu kimwe uhitamo cyo mu bintu bingahe bibiri, ndiyo ima kuingia katika Uislamu uhitamo kuba Umuyisilamu au kufa, cyangwa kwicwa, na mali zitakuwa nyingi. kandi icyo gihe hazoba hari imitungo no mu Dajari. Uvuze ati ukeneye umuriyoni azoca guhereza, uvuze ati nkeneye papa ndabona yarapfuye azoca amuzura. Ukeneye umutungo Dajari ubwo bazazoba Amufise kugira ngo atateza abagororotsi. nico gituma yamubonye aza kurarika aba kwirondeza abagororotsi. Roba bose twagire mwarimu na Ufunuo 14 twiteze irya nyandiko 14 masanamu hayo sasa kanisa masanamu 16 masanamu hayo ndiyo isome 16 inasema mnyama ni Rumi, mfano wa adui wa Mungu hapa duniani. kweli kabisa. Hilo ni kusanyo la mataifa yote ya wapagani watakusanywa. Ndiyo inasema hivi vinyo wa adhabu ni mfano wa hasira ya Mungu. Atujamupinya munwa mu masengero ugereranywa n'ibihano by'Uhoraho ishavu ry'Uhoraho. Roma ati Roma rero iliwaingiza mataifa wengi nchi ya hasira ya Bwana kwa kuwavutia wafuate ibada za masanamu. Ibada za nini? Za masanamu. Izigo tubaze Helene Jiwaiti rero. Izo ibada za masanamu zimeze gute? Soma tubaze Helene Jiwaiti umunyamerika kazi. Kwihereza abakristo benshi baretse urugero rw'amategeko y'idini. Bavuze kwihereza fi akhiru zaman, mu gihe cya nyuma. Baraheza genda gake abakristo barateye amategeko urugero rw'idini, baraheza bagira amasezerano amwe hagati y'idini rya Gikristo, bagira amasezerano hagati y'idini rya Gikristo n'umupagani. aba n'umupagani bigana gwiki, naho abasenga ibishusho, naho basenga amasanamu ibishusho bishimagiza ngo barahindutse, birate ngo barabiviriye barabivuyemwe, bafatanya n'ishengero ariko ntibigeze bavirira imigenzo yo kubisenga. ntabwo bigeze bibigenza utagigomana. Ndiyo Gabi byasengwa, ariko ibyasengwa nibyo byahindutse noneho bibi bishusho bya Yesu na Mariya. noneho 2022 ni igishusho cya Yesu nande na Mariya n'abandi banyacubahiro bapfuye. tubisanga hehe? Ubukirisu Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twibwabono. Murabona gikamisi murabamurira sabira naye ngaho iyi reka twibarize Gatolika. soma twese Gatolika basekuruza babo kandi igitabo barakizi bacita Eklezia y'abatumwa. soma abakristo bitaberanda abakristo ba mbere bitanzira batyo izina abakristo yatanguye kuvugwa muri Antiokiya. abakristo sibo barikoresha, abo abandi bashatse gutuka bemeye Imana ari babeseramu irazwe na padiri, nico gituma zojimaka kutuzimiza. no iriko biratahorika cyane.